bitavye mu izina ryiwe, nabo barita bavuga bati ndarengutse Mukama ngo ntume ico ushaka. Umwepiskopi araheza bamaze. Maria Odeta Nitunga. Ndarengutse Mukama ngo ntume ico ushaka. Devote Marie Nizigiyimana. Ndarengutse Mukama ngo ntume ico ushaka. Marie Joseline Ndikundimana. Ndarengutse Mukama ngo ntume ico ushaka. Marie Nadia Habuera. Ndarengutse Mukama ngo ntume ico ushaka. Marie Chantal Shimirimana. Ndarengutse Mukama ngo ntume ico ushaka. Marie Merancina Minani. Ndarengutse Mukama ngo ntume ico ushaka. Marie Angelique Ininahazwe. Ndarengutse Mukama ngo ntume ico ushaka. Marie Jeannette Akimana. Ndarengutse Mukama ngo ntume ico ushaka. Marie Leonie Ntiringaniza. Ndarengutse Mukama ngo ntume ico ushaka. Bana banje musabike Imana na Eklesia. Kubera ubuntu bw'Imana n'ingabirano zayo, ndasaba gukorera Imana na Ekleziya n'umutima wanje wose, umuryango wa bene Bikira. Dushimire Imana. Barahejeje gushikiriza ico basaba, ubu naho umurezi wa novisiya arahamagara ubugira indagano z'ubuzima bwiwe bwose, nawe ararenguka avuga ati ndarengutse Mukama ngo ntume ico ushaka. Umwepiskopi araheza mubaze. Mama Maria Francine Kagorore. Ndarengutse Mukama ngo ntume ico ushaka. Mwene Bikira we urondera iki? Icyo urondera ni iki? Ndatakambira Umukama ngo Ekleziya inyemerere kumuraganira ubuzima bwanje bwose, indagano y'ubugamburuzi, ubwenegerwa n'iy'ubworo, nkurikije amategeko y'umuryango wa bene Bikira. Dushimire Imana. Bana banje ubw'amazi na mutima mweranda mwarabaye abana b'Imana igihe mwabatizwa, ubu naho mushaka kuyihebera kurusha uko mwahora, none murashaka kugirana nayo amasezerano. Ego me ndabishaka. Umugambi wanyu wo kwihebera Imana mushaka kuwurangurira mu muryango wa bene Bikira mu kugira indagano y'ubugamburutsi, y'ubwerentegerwa n'iy'ubworo. Murabizi. Ego ndabishaka. Ubwo murashimitse umugambi wanyu w'intashinguka ngo mwiture Imana ibagenze uko ishaka. Ego cane ndawushimitseko kandi sinshaka kuwubandukako. Imyaka maze mu muryango wa bene Bikira ndawitegereza, Imana yaranyeretse ko ariyo ciza kiruta byose. Ubwiza, urukundo n'ubudahemuka vyayo bimpaye ubutwari bwo kuyihereza ubuzima bwanje bwose, nkurikije impanuro ziri mu nkuru nziza ya Yesu Kristo. Ndayemereye atagahato, ubugamburutsi, ubwerentegerwa n'ubworo mu muryango wa bene Bikira. Bana banje nimwitonde mubaze umutima, mwitegereze isi n'ibiri kuri yo bituma tuyihurumbira, hanyuma mugereranye n'umusaraba wa Kristo n'ingorane zawo. Umenye cyane cyane ko kuri uwo musaraba ariwo Kristo
yatwerekeye urukundo adufitiye, hanyuma mwihitiremo muri ibyo bibiri. Nanjye narahejeje gutora, mpisemo gukurikira Yesu Kristu we ndongozi itazimiza. Murahiriwe bana banje, mwatoranye ikiruta byose, atari umwe azobakurako. None murashaka kwinjira mu muryango wa bene bikira? Ego cyane ndabishaka. Nizigiye ko umubyeyi w'Imana akaba n'uwacu azamfasha nkamubera umwana w'intahemuka. Dushimire Imana. Mukamara abana bontu abasabye bawe bashaka kwigana umwana wawe mu gukurikiza impanuro z'inkuru nziza yiwe, ubuzima bwabo bwose bwame buninahaza izina ryawe ryeranda, maze bushobore kubera ubukirira abantu bose. Tubigusabishije Yesu Kristu umukama wacu. Umwepiskopi arahejeje kubaza abagira indagano, nabo barashikirije ikiri ku mutima. Ubu naho ubugira indagano z'ubuzima bwiwe bwose natera intambwe yegera imbere, umwungere amubaza icyo yifuza, nawe amushikirize ikiri ku mutima. Mwananje kubw'ibatisimu wahawe warakuwe mu ngoyi y'urupfu n'igicumuro, gutyo ubu mwana w'Imana atagatifujwe nayo. None kubw'indagano z'ubuzima bwawe bwose urashaka kubandanya kuyihebera no kurushizaho kuyikorera ubuzima bwawe bwose mu muryango wa bene bikira? Ego ndabishaka. Izo ndagano ushaka kumuraganira uzozizigama igihe kingana iki? Umukama ntiyangirira impuhwe, izo ndagano nshaka kumuraganira nzozivuga mu buzima bwanje bwose. Urakomeje ingingo yawe yo kwihebera Imana ubuzima bwawe bwose? Ego cyane ndayikomeje, kuko numvise ko Imana ariyo ciza kiruta byose. Ubwiza, urukundo n'ubudahemuka byayo bimpaye ubutwari bwo kwihebera ubuzima bwanje igihe cyose. Iyo ndahiro uzoyigumya ubuzima bwawe bwose? Nzoyigumya, kuko nizigiye ko umukama Yesu na Bikira Mariya umubyeyi w'Imana n'uwacu bazobifashamo. Urashaka guharanira igihe cyose n'umutima wawe wose urukundo rushitse rw'Imana n'urwa bene wanyu mu gukurikiza inkuru nziza udahemuka nk'uko amategeko y'umuryango wawe abikubwiriza? Ego ndabishaka. Nuko rero mwananje ukomeje ingingo yo kwihebera Imana ubuzima bwawe bwose, ngira ndakwibutse ibintu bibiri. Utegerezwa kumenya ko umaze kuragana uzorushirizaho kwigora guhera ugushaka kwawe kose, witandukanye n'iy'isi. Utegerezwa kuba mukurikiza ugushaka kw'abakuru bawe muri byose. Bwa kabiri, utegerezwa gutanga akarorero k'imigenzo myiza n'ubweranda muri byose na hose muri aba bagukikije. Nshobora byose mfashijwe n'umukama, inema y'ibizomfasha kurangura izo ndagano nifuza kumuraganira, ndabitewe n'urukundo ndamufitiye. Umukama nabandanye icyo yatanguye muri wewe kugeza aho Kristo azogarukira. Amen. Mama Maria Francine arahejeje gushikiriza ikiri ku mutima. Ubu naho agira ngo aryame hasi, atari uko bisigura yuko yari ataryamye akarara adasinziriye, ariko ikimenyetso cyo guca bugufi imbere y'Imana akifatanya n'ab'ijuru kugira ngo bamuhe inema yo kuzogendera ibanga, kuko
atavyo kwishoboza ari wenyene. Bamwe bagira indagano za mbere, nabo nyene baraca bugufi bapfukame ikimenyetso c'uko basaba umukama ngo azobafashe kugendera no kurangura indagano bava mushikiriza. bavukanye intore z'Imana mwese dusangiye inkuka y'imisa, nimuze dusaba umukama wagwize imigisha, gwiriza imigisha abageni biwe bashaka kumuhebera, umwe ubuzima bwiwe bwose, abandi nabo mu buzima bwabo mu mwaka umwe. Come on,
zawe kurabagira baguhereza ubuzima bwabo. Ese mutima mweranda yuko amatyorora imitima yabo kandi akabazigama mu rukundo rwawe, tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. tuvuge duti mukama urabakomeza mukama mana n'iryo banga urabakomeza mw'ibanga ubashinze barikore neza. Urabakomeza mukama mana n'iryo banga urabakomeza mw'ibanga ubashinze barikore neza. bagira baduge ari batatu begere umwepiskopi bashikirize indagano zabo, ariko umwe wese azishikirize mu izina ryiwe. Barashira ikiganza c'ukuboko kw'iburyo ku gitabo c'inkuru nziza, ashikirize bose hamwe indagano umukama bagiye kumuraganira. Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Jewe mwene Bikira Mariya Odeta Nitunga. Jewe mwene Bikira Devota Mahini Nsigiyimana. Jewe mwene Bikira Mariya Joseph Dukundimana. Jewe mwene Bikira Mariya Merasia Naminani. Jewe mwene Bikira Mariya Angelique Nininahaze. Jewe mwene Bikira Mariya Janete Akimana. Jewe mwene Bikira Mariya Leoni Nyiringaniza. Jewe mwene Bikira Mariya Nadia Habuwera. Jewe mwene Bikira Mariya Chantal Nshimirimana. Mana nzima, ndagutuye ubuzima bwanje bwose, ngo mbangukirwe kuninasa no gukurikira Yesu Kristo iminsi yose. Imbere ya bene wacu bose baraha, n'imbere yawe nyakubahwa Mama Mariya Diane Karine Nsabimana, uhagarariye umukuru w'umuryango wa bene Bikira, ndakuraganiye mukama. Ubugamburuzi, ubwerenyerwa n'ubworo, nk'uko amabwiriza y'umuryango wa bene Bikira bitegekanya. Nishyize mu minwe y'uwo muryango ngo nshobore kurangura ubutumwa bw'urukundo nyakuri mu gukorera Imana n'Ekleziya, mfashijwe n'inema za Mutima Mweranda n'impuhwe za Bikira Mariya, umuvyeyi w'Imana n'abantu. Izo ndagano nemeye kuzirangura umwaka umwe. Nizeye yuko umunsi uri izina nzozigutura ubutacisubirako. Amen. Nanje mu izina ry'umukama wacu Yesu Kristo ndakwemereye ubuzima budahera nutadohoka kuri izo ndagano. Mana Data mushobora byose n'umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo na Mutima Mweranda nibo baguhaye ubutwari bwo kuzigira, ni nabo kandi bazogufasha kuzirangura. Kubasha nahawe na Ekleziya n'umuryango, nakira indagano zawe. Ndagusabye kuba intahemuka ku ndagano uraganiye Imana. Nanje ndakwemera igisabisho n'imfashanyo yindi uzokenera. Dushimire Imana. Abagira indagano za mbere barahejeje gushikiriza indagano zabo mukama. Ubu naho Mama Mariya Francine agira indagano z'ubuzima bwiwe bwose, nawe nyene natera imbere yegere. Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Jewe mwene Bikira Mariya Francine Kagorore, Mana nzima, ndagutuye ubuzima bwanjye
yishyize mu minwe y'uwo muryango ngo ashobore kurangura ubutumwa bw'urukundo nyakuri mu gukorera Imana na Ekleziya bashijwe n'inema za mutima mweranda n'impuhwe za Bikira Mariya umubyeyi w'Imana n'abantu. Izo ndagano nemeye kuzirangura ubuzima bwanje bwose. Amen. nanje ku izina ry'umukama wacu Yesu Kristu ndakwemerera ubuzima budahera n'utadohoka kuri izo ndagano. Mana Data mushobora byose n'umwana wawe w'ikinege Yesu Kristu na mutima mweranda niwe baguhaye ubutware bwo kuzigira, ni nabo kandi bazogufasha kuzirambura. Kubasha nahawe na Ekleziya n'umuryango nakira indagano zawe, ndagusabye kuba intahemuka ku ndagano uraga n'Imana. Nanje ndakwemera igisabisho n'imfashanyo yindi zokenera. Dushimire Imana. Bamwe bagira indagano za mbere kumwe n'ugira indagano z'ubuzima bwiwe bwose, barahejeje kuraganira umukama ibyo bazorangura bishimikije ijambo ry'Imana n'amabwirizwa y'umuryango wa bene Bikira. Ubu naho umwepiskopi agira heza agira ibimenyetso c'abambara bizokwama bibibutsa ico bari n'ico bemereye umukama. Mukama yezagira y'imidari kugira ngo abagiye kuyambara bazokwame bizigiye umuvyeyi wacu Bikira Mariya yama bakingira kandi bamubera abana b'inkuramutima kubwa Yesu Kristo umukama wacu. Umwepiskopi agire aca hezagira imyitwikiro kugira ngo abagiye kuyambara izobafashe kugaragaza ukwifata ruto, ubwiyubashi n'umutima udahurumbira ivy'isi, izobibutse kwama bashimisha umukama igihe cose. We watwemereye ibyiza vy'amahoro kandi udatana mu ndagano, we waraganiye abakwemera umutamana w'ubuzima budahera n'akanyamuneza kazokwamaho. Turagutakambiye twicishije bugufi buhezagire iyi myitwikiro yagenewe kugaragaza ukwifata ruto, ubwiyubashi n'umutima udahurumbira iby'isi. Hezagira kandi zintore zawe zigiye kuyitwikira kugira ngo izogume ibibutsa kwama bagushimisha igihe cyose. Bahunde inema yawe ibakingire bayibungabunge, izobashikirize umutamana w'ubuzima budahera. Amen. Umwepiskopi arahejeje guhezagira imidari, imyitwikiro n'impeta. Bamwe bagira indagano za mbere nibatere intambwe umwe amwambike umudari wa Bikira Mariya atasamanywe icaha. Ikimenyetso kizobibutsa ko ari umuvyeyi wabo, nabo bakamubera abana mu kwigana imigenzo myiza yamuranze. Akira umudari wa Bikira Mariya ukubera ikimenyetso kikwibutsa ko ari umuvyeyi wawe, nawe ukamubera umwana. Ubuzima bwawe ntuzuhengeshanye kumwigana, mu kwemera, mu rukundo, mu kwicisha bugufi no mu kugamburuka. Amen. Bashinze barikore
ntibagira intege nke nk'abandi urabakomeza wamubarinda shatani sekiba umwasi w'ibyiza ntahava bakura kwibanga ngo barite ntahava baca intege ngo badebukirwe ubahe mutima wawe mweranda wese uko ibyiza byose tugabana yama bakomeza yongera bamurikire tubasabira tuvuge tuti mukama urabakomeza mukama mana niryo banga urabakomeza mwibanga ubashinze barikore neza urabakomeza mukama mana niryo banga urabakomeza mwibanga ubashinze barikore neza urabakomeza mukama mana niryo banga urabakomeza mwibanga ubashinze barikore neza. Amen. Barahesheje gushikirizwa umudari wa Bikira Mariya. Ubu naho nibatera intambwe begere umwepiskopi umwe abashikirize umwitwikiro mweranda uzobabera ikimenyetso cyo kwama bagororokeye umukama ubibutse kwizigama ubweranda bw'umutima no kwicisha bugufi uzobakingira akabi kose gushika umunsi bazoshika mu buninazwa budahera. Ubu naho bagira b'abanovisi baronka indagano za mbere barenguke baze basayangana tugire akanyamuneza muri eklesiya yose mu muryango wa bene bikira mu miryango itandukanye baje bavamo ngabo rero baraserutse baje bakayangana basa n'ibiserutse ibimenyetso vyeranda biturangira ubwami bw'Imana aho bazoba umuco uboneshereza amakungu yose aho bazokwama bamurikira isi yose mbere iyi si yiziziwe n'igicumuro bayibera urumuri nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Ubu baraje bashogomanga bashashije basa n'inyange yera de bagira bace bitura ku muvyeyi Bikira Mariya. wowe mwami munyakigongwe nawe Bikira Mariya muvyeyi w'Imana wasamata igicumuro ndabapfukamiye ndabatakamiye ngo mungire umwana wanyu mwami Yesu mbere umwami undongore ndagutuye ibikorwa vyanje vyose nawe uzompa bose ngo bamfashe vyose ndabigutuye iminsi yanje yo kuri iyi si gushika gupfa kwanje tuzogumane nawe mawe Bikira Mariya mweranda wasamata igicumuro ubandanye kumbera umuvyeyi undinde unkingire ndakwemereye ku gushaka kwanje kandi nshimitse ko nzoharanira uko nshoboye ninazwe ry'umwana wawe ari we Mana yanje
uraho n'akanya keza ko kuba keza. urabakomeza mukamamana n'iryo banga urabakomeza mw'ibanga ubashinze barikore